SUNSTONE BEACH iri neza neza ku nkengera z'ikiyaga. Muraza kuhashika, muraza kuzunguruka, murahabona mu gisata c'ubukerarugendo. Ata mpamvu nimwe we Gaël yo gutuma utegura amadolari ngo ugiye Thailand, ngo ugiye Zanzibar. Uje hano nyene hano. Ico kintu cyo cyagutumisha gusohoka igihugu wo kironka neza cyane. Ahakotse naho urabona ibi muriko murabona ngaha ya mabato. Yego. Ibi navyo nyene biri muri activite yacu. Ikibanza nk'iki ciza nk'iki baraza kukibona haba piscine, haba uburyamo, haba buriro n'ibindi vyinshi cyane. Gyakaza bene gihugu bangana gute? Aha ufite viri direct kuri Tanganyika, hamurabona ya piscine iri prive kuri nonzo nyene nababwira. Iyi piscine nta wundi muntu muyisangira, abari wowe nyene uri muri iki kibanza. Igihe uba uri hano nta wundi umuntu numwe afise ko access kiretse abantu baba baraye hano muri inonzo. Wow. Hanyuma niyi zone ya plage mubona hano hoye. Igicumba ngoma nabereke ni icumba kiri mu Tanganyika indani. Ndakubwiye indani uvyumve. Niba akubwira yuko umuntu yaraye kwitanganyika ntuzuharire azobaraye muri SUNSTONE. Niyo hano hambere ushobora kuza ukaronka kini gitanda. Hanyuma kandi muri kino cumba nyene ushobora kuba wewe waje uzanye ibintu byawe précieux. Ego. Aba hariho coffre fort mushobora guca mukoresha kuri sécurité yanyu. Ni kibanza umuntu ariko aragitembera abona ko gifise ubwiza bwihari. Ni mwashimye kubaka muduga hejuru. Mwashatse mukagire nka kavirage. Ko kigushima yuko umuntu wese azanga akisanga nko kumenga ariwe. Uri ntore Burundi bwacu uri ntore, gihugu cy'amavukiro uri ntore. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye ndabwe kuri miko nizo nyene SUNSTONE Academy for Warasa Kebla mashoni bla bien camera mwitu musaza ndababwira ko turi kubarabara ry'igihugu nimero zitatu neza na neza ku birometero 53 uvuye Bujumbura. Ndakubwira ko turi mu ntara za Rumonge ku metero nkeya ikiyaga Tanganyika. Turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika aho tuje kubatembereza muri kino kibanza ciza. Ndababwira abantu b'Imana, waragiye mu kibanza mugabo siki, wararyamye muri hotel mugabo sizi, warashoboye kugira ibihe byiza by'akaruhuko ariko saha ndakubwira sahandi bitwa SUNSTONE BEACH ko kuri ahandi. Ndabura ko rero nje kugutembereza bega kino kibanza tiratiro kimeze gute, akabijya kaho nakaye gatuma ingenzi abazungu bavuye mu gihugu bitandukanye, abirabure n'abandi baza ngaho bakavuga ati wow dani mu Burundi. Ndabura nti biba bikomeye cyane. Gumana nanjye je nitwa SUNSTONE Academy for Warasa Kebla mashoni black bien camera mitu musazi. Ndabura ko byose kamera tugatuje rero ukiyashika gusa urabona ikintu cyanditse ati SUNSTONE BEACH kwa kuri ahandi. Ndabura ko Queen Poem nabasha iribuye irabire nawe kwa kuri ahandi. Ndabura rero ko tukoba twinjire maze twakigwe cyangwa se kuzana indi poem idasanzwe. Ndakura musa boss wanje bizera kumeze neza bakwita Claude. Nico ndabikundira abantu bari professionnel, umukozi wese ntibarida kubaza ngo witwa nde banavyumvise ko Claude ari hano. Asante sana. Wow, ikibanza ciza, ikibanza kirimwo bya bindi byose bamukeneye umuntu w'Imana. Nakubwiye nimba ikibanza ciza ari umuti. Iyi ni farmasi ndakuzaniye kumana natwe kugera bikubwiye ndagukura ngaha nkagutwara handi ukicinjira gusa bafise ama indicateur abantu b'Imana. Urasoma ngaha za muriga gusoma, udasoma nawe uzambwire ndamusomere. Nubona urunu rucafye nkuko afana kwandise nkuko rucafye nkuko bakubwiye ati aha tugiye kuri reception, aha ni parking. Ndabura ko turi muri SUNSTONE tugoma tubuhure numwe mu basanzwe bakorera ngaha adutembereza atuyagire kino kibanza ingenzi zitama 10 yo zije ngaha n'abazungu bakavuga ati aha ni mu Burundi kwibi bintu tutari tubizi. Ndakubwira nti muntu w'Imana nimba ikibanza ciza ari umuti. Iyi ni farmasi ndakurahiye kwa kuri ahandi. Ndabura ko ngoma mbure na excellent. Ndakura musa excellent. Amahoro. Umeze neza. Yego cyane. Karibu. Urakoze cyane. Yego. Kwiga ni vyiza mugabo. Urabibona. Gusoma no kwandika ariko. Yego. Ndakubwiye to hajya nasomye nti reception. Samya nti ucumanuka. Yego nizera ko meze neza. Cyane gose. Ndashitse ngaha numva umenga ndahindutse. Mbaye uwundi. Nkuka muzirane ngambwira ati ngiki kibanza gae. Cyari gikwiye kuza kugira ngo uruhukireho. Karibu cyane. Yego. Kwatazi rero nababwiye ko turi SUNSTONE hano ni SUNSTONE BEACH. Karibu tubashikane tutembereze mabone. Yego. Aha rero turiko tujaye
aha turiko twerekeza aho abantu bashikira ni kuri reception ego aha abantu bagishika tubakirira hano nyene ego karibu cyane ego tubakire hano aba bagabo baje kunyakira gusa ego ndakamererwa neza niko bisanzwe bimeze ego bya bintu birakomeye muri wima ni gutya nyene aha rero bavuze ati umviriza iyoge neza umugera w'ibihara vy'inkende mpox nini migera hinjire muri kilo kibanza urabona ewana karibu Queen poem ewe mon frère karibu bantu b'Imana ndababaza ikeya gusa ntarashobora kwinjira neza ngo mbone ivyiza bihari murayumva mwebwe bantu b'Imana ndabatumiye gumana natwe ndabura ko biba bimeze neza aha rero twaba dufite iyi ni zone ya reception niho abantu tubakirira yego niho tubakirira hama urenganye hano yego iyi ni partie ya restaurant yego yego urabona munashitse twamaze gutegura ivyo mu gatondo iyi ni petit déjeuner yacu iba iri serving aha yego cyane urashobora kuhaca mukaraba karibu murabe ntaraheza nibi muntu wawe mu petit déjeuner nayo nyene abarimwo bantu b'Imana nzobereka ibintu byose ariko sinzobereka ingene fungura murakamererwa neza urabona Ego, karibu cyane rero. Ego. Twabashikana hano. Ego. Nze mwicare. Ego. Ego twakire. Karibu. Bagomba batwakire. Nababwiye ati ni kwa kundi ahandi. Kumana natwe. Je ni juste gel. Ekero from Morsa. Eke Blackman Shoni Black. Turi muri Sunstone. Kuba tazi Sunstone batahuriki. Sunstone. Ego. Sunstone Beach ni ikigo. Ego. Cyakira ingenzi. Mu buryo bwihariye cyane. Hama neza na neza kikaba kiri mu ntara ya Rumonge. Ego. Ni ku birometero 53 uvuye mu gisagara ca Bujumbura. Ego, neza na neza kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3. Ego. Ugeranije n'ikiyaga Tanganyika. N'amacayi. Ugeranije n'ikiyaga Tanganyika no kuvuga Sunstone Beach iri neza ku nkengera z'ikiyaga. Muraza kuhashika, muraza kuzunguruka, murahabona. Dukora neza ku kiyaga. Wow. Ego. Nuko kino kibanza cyatanguye gute? Urugendo rwanyu rwatanguye gute? Mufise intumbero gushika kuki? Kino kibanza gifise intumbero yo kwagura ubukera rugendo mu Burundi no kwerekana neza na neza ubwiza bw'igihugu cacu. Ego. Ubwiza bw'igihugu cyacu nuko ariko mbangeneye kumenya ikibanza nk'iki ciza nk'iki baraza kukibona haba piscine haba uburyamo haba uburiro n'ibindi byinshi cyane giha abene gihugu gihakaza abene gihugu bangana gute uretse rero kuba twakira izo ngenzi ziba zikoze zitugana iki ni kigo kinini cyane kuko gifise n'ibindi n'andi mashami yaco Mawimbi Beach Club hama hari niyitwa Kikwetu Restaurant mu gisagara ca Rumonge gifise abakozi benshi gikoresha cahaye akazi baba hano mu micungararo baba abava hirya y'intara ya Rumonge no hanze y'igihugu wanashaka barahari kandi benshi yego cyane no kuvuga rero gifise akamaro kanini gifitiye igihugu ubwaco ariko n'abanyagihugu ubwabo yego cyane iyo umuntu aje muri kino kibanza akabijya nakaye akabijya ni ibintu byinshi nokora ko nkaca ndakwereka neza yuko mu gisata c'ubukera rugendo atampamvu nimwe we Gaël yo gutuma utegura amadolari ngo ugiye Thailand ngo ugiye Zanzibar uje hano nyene hano ico kintu cyo cyagutumisha gusohoka igihugu wo kironka neza cyane yego yego kuko urumva umuntu mu bukera rugendo ibintu byose abaje korondera hano muhiri washobora kuba yabironka mugabo igihambaye nuko abironka mu buryo bwihariye aje kuryama akajyama mu buryo bwihariye ashaka gufungura mu buryo bwihariye amarero kandi dushobora no kwakira n'amanama abantu baba bashaka kuza gukorera hano birakunda harabatinya cyane atahana ashobora kuba hazimva oya umunezero
urawuriha ego umubaye warurizana urabizi ego none umunezero mba wareka kurihira ego umuba urizana umunezero urawuhira ko n'akantu gakomeye cyane ariko nasanze hano hantu uko nahora ndihibaza atari kwameze nasanze uretse yuko hazimbutse kuko nahora nibaza yego nasanze mufise ikintu kijanye na property yego ngira ngo baraza kuyibona niyo plage ya mbere maze kugenda ko simbone ubuntu bw'ububusho simbone ubuntu bw'ubuetikete bwa primus cyangwa ikindi kinyobwa hasi nakaye kabya gatuma rino suku muguma muri fishi ivyo rero biva cyane cyane ku bakozi bose baba bari muri kino kigo ku nyigisho tuba tugenda turahabwa buri munsi ariko kandi n'akarangamutima ko muri iki gisata cy'ubukerarugendo tuba twarahawe umva nababwiye haba hari abantu benshi bajejwe ivyo bintu ibisata bitandukanye nk'ubu ndakubwiye hano nyene indani hari abantu baba 100 hano indani gusa bakorera aha yego niho bitahura muga hari abantu baba 100 ukuvuga urumva birasigurize kubona umenga haguma hayagayaga haguma hakayangana yego ni kibanza umuntu ariko aragitembera abona ko gifise ubwiza bwihariye ni mwashimye kubaka muduga hejuru mwashatse mukagire nka kavirage ko kigushima yuko umuntu wese azanga akisanga nk'uko umenga ariwe yego nivyo nariko ndababwira buri kintu umuntu aza ngahaye ashobora kuba yaragifise aho yarari twashatse rero kugira umuntu aje hano agire experience itandukanye n'ivyo yahora abayemo yego cyane turabona hasanzwe hari ikiyaga Tanganyika ariko turabona hari inzu yego indani ifise piscine kwayo hakaba ari na piscine rusangi nabonye irimo zitatu yego kwera iki ushima kuzana ayo mapiscine hari abavuga bati niyo Tanganyika vyari bikwiye kwera iki mushima kuzana ko kabiki yego cyane ivyo mu bisanzwe mu kigo kiba cyakira ingenzi bibwirizwa ko babirimo Tanganyika ni natiha ibiri ngaho mugabo kandi ivyo navyo rero kugira ubwogero nk'ikigo cyakira ingenzi biri ngombwa cyane yego cyane turi mu gihe turi mu mbona kazoza 2040 2060 n'uruhe ruhara mwebwe musanzwe mufise bino bibanza vyiza byakira ingenzi mufise mushobora kugira kugira ngo dushobore gushika mu mbona kazoza vyihuse birakunda cyane kwakira ingenzi zizana amafaranga igihugu kigatera imbere ikigo kigatera imbere abakozi bagatera imbere igihugu naco urumva kiba cyashikiwe wow abari ibintu bikomeye cyane uravyumva uriko mutubwira amajambo akomeye gose ikindi kintu nakunze ingene hubatse aya mabuye ngira turaza kubigaruka ariko vyongeye ushobora kudutembereza kino kibanza yego cyane yego aha ndashaka kuza kubereka ibi mu bice bibiri kuko amazu dufise yakira abantu ari cyane cyane muri ivyo bice bibiri igice ca mbere ni amavira ashobora kwakira abantu baje muri katwe ya famille guhera ku bantu 4 no gushika kuri 6 wanashaka mugabo kandi hariho n'ayandi n'ibindi vyumba bishobora kwakira abantu 2 yego 2 gusa ivyo rero kuri byose ico biba bihuriyeko nuko amashambo yacu yose abafise internet abafise minibar muri zo abafise n'andi ma facilities bivanye n'imwe yose kuko nko muri ayo mavira nanyene ari kategori zibiri hariho 3 afise piscine ariko hariho n'ayandi 2 asanzwe atagira ama piscine ariko imwe yose kwijamo uza kubona itandukanye kandi ifise ubwiza bwayo bwihariye ubwiza bwayo bwihariye nuko duhaguruke maze mudutembereze yego cyane karibu aha turi muri zone iri libre kuko aha mubona ngaho nyuma yacu hari restaurant reception yini bar yego iyi ni zone yitwa kwiri libre ndabona n'akajardin kameze neza hajya aka verdure kameze neza cyane aha rero umuntu yashikiye ngaha arashobora kuza akaba arahateramira yego umuntu tumaze kumwakira hajya haba imbere yuko ashika muri chambre yiwe canke inyuma yaho arashobora kuza akaba yicaye hano muri restaurant muri bar mubona hano canke muri jardin yego cyane biko biza kwini poem idasanzwe ariko ahantu ndavye ingene haba hatunganije nabone hari ama ecran menshi cyane nabonye hari ibintu vyiza vyinshi cyane kubera ko ahantu mwashoboye kuhatunganya gutya nkuko nabibabwiye ugiye kuraba ikintu cyose uza kubona uza gusanga ari natire tutakoze ko cyane igiti kiretse
tucorohereza gutyo nyene kigakura. Kiduze tucorohereza uko nyene kigakura. Ama natwe tukantrena rero jardin yacu hakaguma hameze gutya muhabona. Hakaguma hameze gutya. Ubu natwe tugiye he? Ndashaka ubu naho ndabereke ikindi cumba gifise capacity yo kwakira abantu babiri gusa. No kuvuga ni abantu bashobora kuba baje ari nka couple. Babahomba ngo baje muzabuki. Mukwabuki. Voilà. Abantu bari baje mu lindo miel. Voilà. Nuko ico rero ncumba kimwe ngo ndabereke ni kimwe muri byinshi dufite bishobora kwakira abo bantu babiri. Ego citwa Sunset. Ego naco nyene nka kujya mwabibonye gifise vi iri direct ku mazi. Ego cyane. Maki kaba gifise nandi ma facilities umuntu ariyo ashobora guprofita kandi udashobora kubona handi hantu hari hose. Bantu b'Imana turiko twoga twegera ku nkombe. Muraza kubona ivyo turiko turabereka. Ikintu kiriko kirantangaza ikindi cyo kibanza cyo nyine nabonye hari clôture indani kuri kimwe mwashimye kwa clôture kandi indani nyene warabonye umuntu yiyugara yego intumbero nababwiye ikintu cyose uza kubona ngaha kiza kuba kiri unique différent nk'ubu ugiye kuraba usanga atayindi uza gusanga ifise urugo rwayo gutya uravyumva iyi rero ni karite imwe umuntu ashobora kuza avuga ati shaka ahantu hari tranquille cyane mu bisanzwe aha hose hasanzwe hari afise tranquillité mugurumva hamaze kuba hafise urugo rwaho woba uri aho hantu ni mu rugo uri nkiwawe no kurumva no kugira ikintu kiba kiri difera n'ahandi hantu ku buryo tudasanga hari abo twabangamiye cyangwa tukashikiye ku nyota y'ico bari bifuza. Nababwiye nti twoga twegera inkombe turacabandanye. Aha turabashikanye muri ca cumba rero nariko ndababwira. Gisanzwe kiri kuba citirirwa yuko gifatwa n'abantu babiri. Mugabo kandi nababwiye ni cumba ni shwa nziza ku bantu baba baje mu kwezi kwa buki. Murashikayo muraza kubibona. Bifise ibintu byose bituma uri ngahaye muri ico gihe. Sinibaza ko hari indi shwa wogira atari SUNSTONE. Nta bindi wiyumvira atari ibiriko bibera aha nyene. Wow! Iyumvira igicumba ngoma nabereke ni cumba kiri mu Tanganyika indani. Ndakubwiye indani uvyumve. Uramaze kurara hejuru y'amazi. Wahora ubibona Bangkok hariya muri Thailand ko bamaze kujya kunywa icyayi. Ariko nakubwira ko noga muri SUNSTONE biba bimeze neza. Sivyo none? Birashoboka cyane. Yego. Birashoboka. Niyo gusaba kwirigura fata indege mu gihe Zanzibar. Ugiye Thailand. Biriya hariya ugiye kuronderayo. Urashobora kubironka bigeretse inshuro nyinshi utajya mu gihugu. Bwira mugeza ati bigeretse inshuro nyinshi utajya mu gihugu. Yego. Karibu cyane rero. Aha turashitse muri ya sham. Wow. Voilà. Tugitanguriye hano nyene. Ubona ibi ni bimwe mu bigize ekipema yacu. Aha iyi ni telefone. Ushobora guhamagara reception, restaurant, cuisine, canke iyindi service yari yose uba wifuza. Ucuhamagara. Nko mu mashambwe yacu yandi yose aho ushobora kwikorera agacayi, utiriwe urashika muri restaurant, aho ushobora gukora agacafe gutyo nyene. Ikindi naco nakunze ingene ugomba kuraba menu. Muragumana wa muco eraba igitenge abantu b'Imana. Daba kakanu wa muco kinyafrika. N'ibintu bikomeye cyane. Ndakubwira ko byamaze gukomera. Reka tse ndanugara je ndakwereka ko ibintu biri seriye. Kwa kundi ahandi ndakubwira yuko iki ni gitenge. Ibaze. Akiwacu. Hanyuma karibu cyane. Aha murashitse chambre ni en soi. Aha tuba twabashiriyeho amazi yo kunywa. Akabijya kiwacu igiseke urabibona ko biguma. Nizere ko kwisi yose atahandi bantu bafise igiseke atari twebwe. Iyo umuntu yagemura mu giseke. Niyo agomba kubika ibintu bimwe bishobora kugira ngo bikike neza. Yabishira mu giseke. Agaseke. Aka rero nako kubikamwo utuntu abakeneye kubika. Wara utuntu ashobora kuzaratora hafi. Bitiriwe biraja kuri hariya muri coffre fort cyangwa bigumize mu sako muri valise yiwe akoresha koye kaba kari ngaho neza cyane. Karibu cyane. Ibitanda byanyu haba harimo akantu k'igitenge. Urabibona? Yego no kugira ngo tugume hahandi nyene mu muco nyafrika. Wow. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane. Iki cyumba cyonyene aho muri couple nta kibazo na kimwe.
iyi ni option udashobora kwicuza. Wow. Uje hano ntushobora kubyicuza, nakubwiye ntibikenewe. Ko iri buraja bukango ngiye Zanzibar, ngiye Thailand, biriya bintu ronka hariye. Ego. Aha urabironka kuriya nyene. Bwira mugenzi wati naha nyene. Muri SUNSTONE. Karibu. Ndakunda izi ntebe mwiyumvira ko kubana. Ibi navyo rero biri muri mwe nabwira yuko biba byakorewe hano indani nyene. Wow. Yego. Aha rero shambwe bifise bako yayo. Yego. Urayibona aha uri hano ufise vi iri direct. Uretse kuri hejuru y'ikiyaga Tanganyika. Ufise vi iri direct ku mazi. Yego. Yego cyane. Nama nababwiye ni je simba niko nafyina. Aha hantu umenye ko haraye uri hejuru ya Tanganyika. Niba kubwira yuko umuntu yaraye kwitanganyika ntuzuharire azoharaye muri SUNSTONE. Niyo hantu hambere ushobora kuza ukaronka uno muyaga kino kibanza ciza nkiki. Narabwiye umuyaga wa Tanganyika uravura amafyigo mwabagabo mwe mwabakenyezi bo mufise ibibazo by'amafyigo cyangwa abavure muri SUNSTONE. Urabona kubana natwe baracatwereka. Aha rero ugacubaza abantu bari hariya kuri rindi ruhande muri Kongo. Urabibona Kongo ibiri mu maso yawe. Aha kote naho urabona ibi muri ko murabona ngaha aya mabato. Yego. Ibi navyo nyene biri muri ama activité yacu. Yego. Activité de loisir de propose aya mabato abarimwo. Ukuvuga umuntu yaraye hano hoye akaba yifuza kugira tour muri bato. Yego. Twebwe turamudeplacer tukamukura hano agashika muri Mawimbi Beach Club. Bisigura ko neza na neza nushaka kuja hariya ku rundi ruhande ashobora kuvuga ati bana Kongo mambo VPN mambo gumana natwe ariko kino kibanza harakantu kameze ukuntu kariya kantu gasigura ibiki nacaje ko gafise rangi amabara amakuleo ya orange na bleu cyane cyane ahaye aka nta kintu kinini gasiguye ariko ni ma facilities umuntu aba ari hano ku buryo uca wiyegererana ngahanye ubu uri comfortable cyane hamugasha utangura kubaza Imana ati none gamana ko miliyaridi 10 zakwiriye uravyumva none nta kuntu wofasha ugahereza na gare nawe adafise hanyuma ayo makurere nayo ayo makurere nk'iyo ya orange ni marque ya SUNSTONE Beach hama iyi bleu nayo yerekana ikiyaga turi ku kiyaga urumva yego aha rero ngaha ndashaka kukwereka ibindi byose bigize ino nzu nakubwiye ishobora kwakira abantu 4 gushika no kuri 6 wanashaka nkuko nabikubwiye rero iyi nzu ifise ivyumba 2 principal hama mugabo turashobora no kuronka ahandi hantu dutegura ashobora kuja kwabo bantu 2 baba biyongeye ko kugira ngo bakwire 6 kimwe mu bihambaye ino nzu ifise aga piscine ubwogero bwako privé kuri ino nzu ukuvuga iyi piscine uyikoresha igihe uba wafashe ino nzu nta mukiriya abavuye mu yindi shambwe ngo aze ayikoreshe mu bindi bihambaye kandi nuko ino nzu ifise ikintu yisangije nuko uba ufise plage umusenyi wiwawe wenyene wakseda ko uri wewe gusa bisigura yuko ahose iyo misi uzohamara yaba 10 cyangwa 20 araga parcelle kiwawe ikibanza cyawe ni wawe bivaye n'imisi ushaka ni gutyo ibintu bikomeye cyane hama piscine ni nkuko nariko ndabibabwira hanyuma twaca dushika rero mu nzu ubwayo karibu cyane hano naho shaka ndakwereke imwe mu zindi nzu zishobora kwakira nk'amafamiye iyi rero notangura nkakwereka bimwe muri ekipema bigize ahaye ni salon niho wakirira abashitsi abantu cyangwa nawe ubwawe niho uba uteramiye hanyuma rero mu bindi bigize ino nzu urashobora kuraba cyane cyane hano hoye aha haba hari amazi yo kunywa epui kandi uri hano muri ino nzu wowe ushobora kwikorera agacayi hano canke cafe ibi byo bisanzwe biri na ekri muri séjour ufise iyi nzu ibi bifise ko accès ariko nta kintu kinyohera bo kubona mwana ashobora kwimvira ikintu kizima abatamba benshi barashobora gucegwa gutaye muhira kubera bicaye kuri comptoir none habuze iki kugira ngo nawe uze kuri Mawimbi ya comptoir yahora yicara ko ku mugoroba aguma yihagaze iyi rero yiye ibyo birakunda cyane mu mashambre yacu yose uretse niyi gusa tuba dufiseyo minibar minibar nkahaye hariyo ibinyobwa ibi ni bimwe mu binyobwa biriyo ariko kandi hari igihe ushobora gusanga umuntu afise
ibindi binyobwa akunda bitari mu byo tuba twashizeyo turamureka akatubwira ama preference yiwe akaba ari byo duca tumushirirayo. Bisigura ko uje ngaha mwarabonye yuko akenera kwivuna akanyota, haba unywa amazi nkanje canke naho uwundi yakiriye akakiza akanywa ifana nkanje canke akanywa akambiye nk'ivyabaye ikaramuga ari nuko urumva mu maserivisi dutanga byitwa yuko nk'uburyamo aba ari bwo bukuru cyane cyane muga umuntu wamuraje hariho ibindi bintu aba akeneye kugira ngo abe ari comfortable mu mwanya muza kumarana, harimo gufungura ama activité de loisir n'ibindi byinshi. Urumva rero tugerageza tuguhaye uburaro yuko haba harimo n'ikindi kintu cyose ushobora gukenera mu mwanya wose tuza kumarana. Mu mwanya wose ushobora kumarana. Ndabona udusutase ngaha, ndabona cafetiere haya, ndabona na telefone. Iyi telefone nayo imfasha iki? Na telefone igihe uburi ngahaye amashambwe yacu yose urakoresha ino telefone, ntushaka kuri urakoresha telefone yawe kandi wamaze gushika ngaha urashobora gutelefona muri cuisine, urashobora gutelefona muri restaurant, urashobora gutelefona kuri reception, même n'abarongozi ba hotel urashobora kubaronka ukoresheje ino telefone nyene. Wow. Yego. Abari ibintu vyiza cyane. Uravyumva. Mbona zino mpome zo ngaha ziba zifise amabuye ku ruhande. Yego. Kweri kigushima ano mabuye. Okay. SUNSTONE BEACH uravye ugiye kuraba neza ahantu iri ni nature iri ngaho tutigeze dukora ko ngo dukore ko n'ikintu na kimwe. No mu nyubako rero ugiye kuraba ibintu byose dufata nature tukayigira inzu za kuraramwe. Wow. Iri nibuye ico dukora gusa turigabanya taye ubundi uko twarikuye muri nature nta kindi kintu kimwe gihinduye ko tudyubakisha gutyo nyene. No hejuru urabunza gusanga ari ubwatsi gusa. Neza cyane. Ndakubwira nti iyo wumvise sun wumvise izuba ariko stone nururubuye nyene bawiberamo. Aba haburi kigira ngo ushobore kuza uryoherwe umare indwi yose wibagiye ibibazo vyo mu muji. Ndakubwira ko vyamaze kumera. Turacyari kumwe na excellent aracyatwereka kino kibanza. Ariko vyo nge excellent ngwatubwiye ino salon ingene bimeze. Ino iba ishobora kuba ino nzu ingana gute? Ahama yakira abantu bangana gute? Yego. Ino nzu nababwiye iri sanse kwakira abantu baba baje nk'umuryango canke mugabo abagenzi bifuza kuba bari hamwe. Iyi nzu rero ishobora kwakira abantu 4 gushika kuri 6. Wow. Yego. Hanyuma nababwiye iyi ni salo hama birashobora gushika ukaba uri kumwe n'abandi bantu hano nyene indani mugabo bataraye hano muri ino nzu mwebwe mu bamuriyemo. Muri ico gihe rero aha hariyo salle d'obe abo bantu bashobora guca bakoresha. Hama rero dufise amashambwe principale y'iyi nzu abiri. Amashambwe principale abiri y'iyi nzu. Nibaza ko twoca tuyaraba, imwe iri hano munsi iyindi iri hejuru. Nibaza ko twotangura ni iri hano munsi. Mbona mufise n'amarmoire meza imbere ko turashikira. Amarmoire nibaza ko umuntu ashobora kubika ibintu neza cyane. Hari wambwiye ngo mbega ngwi ni isanduku. Oyaye ariko ibiye ni bimwe n'ababwira nyene yuko twebwe tuguma muri nature ugiye kurabika ikintu za gusanga ari urubaho gusa no hasi ngahaye urabona nta karo nta kindi kintu atari ibuye uza kuhasanga urubaho. Bisigura ko ikibera ngaha cyose cyavuye ngaha nyene. Ibintu byose ubona materiaux en bois byose biba byakorewe hano nyene indani. Byose biba byakorewe hano nyene indani. Aho urubaho rwavuye aha nyene. Aha nyene indani. Bantu b'Imana nama nababwira ati murakaba mu giti. Kera bakuze bavuga ati njye mwaraba mu giti nawe ba mu giti ushobore kwirongera ivyi wawe ari wawe nyene. Hama rero Gael tukiri muri no nzu nyene nashaka rero gusubira kubereka imwe mu mashambwe ayigize ivyumba. Turashobora gutangura niki kiri hano. Wow. Iki ni cyumba gusa. Iki ni cyumba. Bantu b'Imana. Iki ni cyumba. Abantu baravuga ngo baragira ngo ivyiyumviro bibi. Ushobora kwiyumvira nabi guturara ngaha. Urabibona. Ushobora kwiyumvira ko abisari babigute. Urara neza ukarota neza. Iki ni cyumba gusa murashobora kurara. Bambwiye ko Arsene Bucuti bigoye kumurongera igitanda. Ni ikinyere ndabarakiye. Rero iki cyumba rero ikiye lisanse kwakira abantu babiri. Lisanse kwakira babiri. Iki ni gitanda. Hanyuma kandi muri kino cyumba nyene ushobora kuba wewe waje
uzanye ibintu byawe précieux Ego. haba hariho coffre fort mushobora guca mukoresha kuri sécurité yanyu hama kandi iyi ni garde robe mushobora guca mushiramo impuzu zanyu ego hama urabibona iki cumba gifise vie iri direct ku mazi no kuvuga ukivyuka umuyaga wa Tanganyika muba muri kumwe izuba ririko rirarenga ni ugurura hano woye bufise ko access yose bisigura ko ngaha uri ngaha erega te ndayibona Tanganyika ngiyo ngaha erega ngijya ndayibona ni ku metero 10 gusa abari ibintu vyiza cyane ukivuka uburi imbere yayo izuba rirenga hari ico twita sunset kiba kiri imbere yawe Kwata zi sunset nabisiguriki. Sunset ni ikirengazuba. Icongereza jewe natifuza uro musi. Aba bagabo ni bakitubwira murakamererwa neza. Ikirengazuba kiba kiri hariya. Kiba kiri imbere yawe. Hama ugasubira kwivura ama projet yawe. Ukavuga ati mu mwaka uheze nari nihaye intumbero y'uko no mwaka nzowurangiza namaze gushika kuri ibi. Mbega nibe ntashobe nibi utashobe. Ivyo nuvyiyumvira ukiburi abuteyage zo myaka bigamuru w'Imana. Nakubwira ko byabaze komera muratabana mutwereka. Ubu nabakurikira he. Aha rero igiye ushobora kubereka ubwiherero bwayo. Buri hano. Aha rero nashaka guca ndabereka. Ubwiherero bwo muri kino cumba twari duhejeje kuraba. Wala ni hano. Aha bari douche toilette. Ndakurahiye. Rona aha hantu. Hangana na douche na toilette. Urayibona. Hangana na douche na toilette. Ni cyumba cy'umuntu araho, cy'umukabira bari nakurahiye. Abari ibintu byiza cyane. Aha kubera iki mwashashe kano kantu? Aha ni gihe uboje kugira gufata douche. Urumva imbere yuko usohoka tugira ifu. Kuyindi mpwemu mbona n'amasabuni yanditse ko sunset sunstone nako ndabona amasabuni bayanditse ko sunstone turabona amasabuni atandukanye nga kubera iki kano kantu ko kwicara ko nga akoye kari muri bimwe bifacilita umuntu ariko arakoresha buno bwogero yego urabibona ko biba bifise ivyo bibitse harimo n'amayesume yego nubwira tugume tworohereza umuntu aba ariko arakoresha service yari yose yo ngahaye bantu b'Imana ndababwiye nti jewe uno musi turitegure kujya kwigana mwebwe turi muri Sunstone iyi ni yanzu imwe mu nzu tuko turabereka mbega mwese ko kurikira he bamaze kutwereka salon bamaze kutwereka n'icyumba n'ubwogero mbega hakurikira he turashobora guca tubashikana windi shambwe iri hejuru gato nayo mukayiraba yego cyane bisigura kwizi zo hasi ari zaba batamaye bataragwara gute bose tuba twabimbiriye ko neza cyane ndakubwira ko bikugora kurira ama escalier aha hasi abari mwebwe hama hejuru mukahereza bababiri bakiya bashabu bagishoboye kuza bariruka ngumana natwe jewe sindahindura hitwa Juste again Ekel of Morrison Eke Blackman Shoni Black ni wasanga ritukuye izoba ryagiye musabuni yego Juste shaka rero ndakwereke iki kindi cyumba kigize ino nzu nkuko mwabibonye muri kiriya cyo munsi ubu n'uburaro hama iyi ni kanape umuntu ashobora kuba yicaye ko mu gihe yumva atagikeneye kuryama muri uwo mwanya cyangwa ngo yirirwe aramanuka muri saro arashobora kuba arahateramiye hanyuma kandi mu bigize kino cyumba iyi ni biho ushobora kuba waje ukaba ufite utuntu uba nubwo waje kuruhuka mugabo ukaba ufite utuntu ushaka kuba urakorera hano nyene utumeli utari bwaheze kwishura aha rero haragufasha uba ufite internet imeze neza bitakubuza gukora ibintu bimwe bimwe igihe uba uri hano hanyuma nababwiye kandi nkuko kiriya cyo munsi mwabonye gifite access iri direct ku mazi na kino nyene urabona ko ari cyo kimwe biguma bimeze ko hakundi nyene aha ufite viri direct kuri Tanganyika hamurabona ya piscine iri prive kuri ino nzu nyene nababwira iyi piscine nta wundi muntu muyisangira abari wowe nyene uri muri kibanza igihe uba uri hano nta wundi muntu numwe afise ko access kiretse abantu baba baraye hano muri ino nzu hanyuma niyi zone ya plage mubona hano hoye nta wundi umuntu ayacceda ko abari mwebwe nyene muri ngahaye yego ibi rero ni akabijya mu bigize ino nzu kuko si inzu zose zishobora kuronkayo ako kabijya wumva ko kuba ufise piscine ko kuba ufise na plage ushobora kwacceda ko wenyene utubwira kabijya nibaza ko rero nakandi kabinywa ibaze muntu w'Imana uricaye uratekanye ngaha uravyuse byose utanguye kwiyumvira abashingana bamwe bari ko ariyumvira bameze nkuko bariko bararaba ikiyaga Tanganyika
ku metero imwe imbere yawe ndakubwira ko ari ibintu bikomeye cyane muntu w'Imana nuko aha rero ngo mutwereke ahandi mu bindi byo kubereka turashobora guca tubandaniriza mu bindi byumba navyo yego hama mukabona kuko icumba kimwe cyose kiri hano kirisa kiratandukanye, kimwe cyose kiba gifise ubwiza bwacu. Ibi byiza ubonye hano ni vyiza, ariko ugiye ahandi naho uza gusanga ibindi vyiza nyene ariko bidasa na bino wabonye. No kuvuga ushobora kuza no munsi ugafata iyi nzu, ariko igihe wogaruka ugafata iyindi uzogira indi experience nziza itandukanye nimwe nziza kandi wagira ubwa mbere. Yego cyane. Ndakubwira ko vyamaze komera, turacabananya tugenda. Jewe ni Justegari, sindahindura. Turacari muri SUNSTONE kwa kuri ahandi. Ndakubwira ko vyamaze kuzana iyindi point. Kumana natwe. Mwari muhejeje kuharaba, gutya mugabo kandi abantu baba bari ngaha turafise uwundi umubebe wa SUNSTONE Beach. Ni Mawimbi Beach Club. Mawimbi Beach Club nayo ni restaurant iri ngaha akote ni ku metero 100. Uvuye hano. Nashaka naho nce ndabashikanaho murabe. Standard service byose uronka kuri yanyene ko muri SUNSTONE Beach. Kandi gihambaye kirushirije ama activité de loisir nka tour muri bato nibindi byose ushobora kuronka uri hano hajya naho urashobora kuyabookingiraho ukayafatiraho neza cyane. Yego cyane turashikayo turafise nuko cya tubunguruza abantu baba bari ngani baba bakeneye kuguma bakoresha amamodoka yabo ibintu byo kumuruha ibitoro ngaba mwasezeye uba wasezeye cha tukudeplace twebwe nyene tukakudepozayo kuko urumva uvuye muri SUNSTONE ugiye muri SUNSTONE nyene ni hahandi nyene yego karibu cyane. Ariko bangeneye kumenya Mawimbi tubwiye ati n'umwana wa SUNSTONE. SUNSTONE ko tubara ari buraro. Mawimbi ho bimeze gute? Oya, Mawimbi nta buraro buhari. Mawimbi Beach Club yaje kugira ngo tworohereze abantu baba bashaka ahantu nko kuza bagapasa umunsi hama bakisubirira mu miryango yabo. Neza cyane. Cyangwa bari SUNSTONE bakeneye kubandanya baryohe gutandukana. Tuza kuba twagiye kwa kuri ahandi ndabira ko tuguma tugende mu ingende. Yego cyane. Yego. Ingende. Yego. So mwingendesho gatatu bumvirize. Ndabura nti ibi twara tubigiramo tugiye gukina golf. None raba muri SUNSTONE babikoze kwa kuri aha. Ndakubwira ko byamaze kuzana indi poem idasanzwe. Hewe. Ni ku indi poem? Urabibona. Bwira mugeza ko byamaze komera. Byamaze komera cyane. Byamaze kuzana indi poem idasanzwe. Chef. Twende kazi. Tondoke. Ndakubwira ko ntituri kumwe n'abarundi gusa, hasanzwe hakora n'abanyamahanga. Uyu asanzwe ava mu gihugu cha muri Tanzania. Muri Tanzania. Abari ibintu bimeze neza cyane. Gumana natwe kwa kuri ahandi. Tugiye Mawimbi Beach Club. Bebe mwaza bimeze gute? N'umwana wa SUNSTONE nkuko wayikubwiye kwa kuri ahandi. Gumana natwe. Nuko tukaba twifitiye rero n'abahinga buguru umuryango neza. Abatama karuhariwe. Oh haleluya. Ndabumva nkarema. Kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze kuzana iyi point idasanzwe. Dusose muri SUNSTONE Beach tugiye Mawimbi Beach Club. Havuze ko beach ubu vyononye. Ndakubwira ko vyamaze komera. Gumana natwe. Ndakubwira ko vyamaze kuzana iyi point idasanzwe. Bimwe bakubwira ati umwana yavukiye ku ikaburimbo. Ngiyi ikaburimbo. Urabona? Aha rero tukaba tugiye Yego. Kwa kundi ahandi. Yego cyane. Abashikana Mawimbi. Yego. Kuko nariko ndabibabwira umuntu ashobora kuba ari ngaha kumva ati simbire hanze ndabagahita ndaba handi uko bimeze. Yego cha tubapropoza aha rero akote Mawimbi Beach Club nababwiye ko tubunguruza. Yego. Yego tubashikane naho muhabone. Yego cyane. Nuko biriko biza ku yindi point idasanzwe aha ndabona gusa umuntu w'Imana ni kaburimbo. Yego. Ni kaburimbo kwa kundi ahandi. Twaba turiko turagenda. Nino barabara kiriho kirangyohera nuko riko rirakogwa ubona ko ikaburimbo rigejeje kure. Abari ibintu byiza cyane. Yego. Hariyo twaba turiko turagenda. Wow. Abari kibanza cyiza abantu b'Imana nkuko mubibona murara ko turiko tugira mu ngendeshwa SUNSTONE bayateguye. Bisigura ko twitwararika abagende. Waje kuruhuka. Yego. Ubwenge no mubiri. Nino barabara ni byiza cyane. Murabona ko bariko barikora kandi bisa neza cyane. Wamwiyumva gute
muriko mutanga aya service meza atuma umuntu yaje kuruka neza cyane. Ni mu bisanzwe twebwe nico tuba duhamagariwe. Yego. Aha. Ubikora urumva nico tuba twariyemeje. Yego. Nico tuba twariyemeje ko kuri ahandi tukaba twinjiye muri mawimbi. Wow, ugishika wakigwa n'ijyarongo nziza byanditse ko mawimbi. Wow. Ni kibanza cha parking imodoka zikiramwo. Yego. Aha. Security bimeze neza murabibona. Yego. Turabamanukana hano rero kugira ngo tubakire neza cyane. Kwa kuri ahandi ndababwira ko twebwe tuba twishikiye twini poem idasanzwe. Nakubwiye nti turi SUNSTONE ariko tugeze mawimbi ku mwara wa SUNSTONE tubana natwe kwa kuri ahandi. Bantu b'Imana ushobora kuba mu buzima bwawe bakubwira ngo nturufata akanya kugira ngo ushobore gufata umwanya nawe wumve kuri kwisi wumve kuryohewe. Ibibazo bakubesha uzababwira ati isi montage uce wihagarira ngaha ubabwira ati nagiye hahandi umuntu wese yifuza gushika muri Mawimbi Beach ko kuri handi. Ndakubwira ko byamaze gukomera turacyari kumwe na excellent ni wakitutembereza. Ndakubwira ko atuje kindi kibanza kebuke komana natwe sinavugira hejuru. Excellent. Yes. Tugiye karibu cyane. Yego. Mushike. Urazi kwizi karibu zibaye nyinshi. Kuko aho nja hose haba hashashe. Iyi ni engagement yacu. Yego. Oh, wow. Mana yanjewe. Wow, mbega ikibanza ciza. Mbega ahantu numva n'ibihemesho byanje bivuze biti ahantu impwemu zirimo kwa kuri ahandi ndabijya pisine. Ndaba kino kibanza. Urabibona. Wow. Usokera. Ngira usokera cyemenye ivyo yaga aho wasokeye. Kubara natwe arubwiye ngo reka saye majambo. Tugeze Mawimbi twamaze kuhashika ni hano. Yego. Ubu ni ubwogero. Wow. Aha ni aho abantu bashobora kuba bariko barafatira ibyo kunywa canke gufungura. Cyane. Hama ini partie ya bar. Hama dufise n'ikibanza kiri VIP hejuru. Turashobora kuza gushika naho mukaharaba. Cyane. Kwa kundi ahandi. Ndakubwira ko hatwinjiye hehe? Aha turagiye muri partie ya bar. Wow. Mbamora mwana cyangwa n'udukontwari tumeze neza. Urabibona. Amavera ameze neza yabaye unywesha imivinyu yabaye unywesha za nzoga iwacu. Abari ibintu bimeze neza kwa kundi ahandi. Program manager. Biri gute? Safi man. Queen poem. Safi kabisa Queen poem. Queens. Ati paradiso. Numva umenga ni ushobora kumvura ipasi rigabo muhogo. Ipasi ri muruno muhogo bantu bibana. Ugeze ngayi pasi ikibanza. Uyu ni docteur. Avura ingwara yitwa inyota. Wacha kuvanga vangira ibintu bimeze neza. Ama cocktail. Yes. Wow. Abari ibintu bimeze neza. Nababwiye ati nimba ikibanza cyiza ari umuti ndabisubiramo. SUNSTONE na Mawimbi Club. Ni pharmacy. Aha tuvuye kuri comptoir. Aha turavuye kuri comptoir. Nababwiye ni zone ya bar. Ubwo nashobora no kubereka turafise ikibanza kiri VIP. Ushobora kuza abantu bashaka tranquillité cyane kandi biteka turafise ushobora kubakirira hameze neza. Neza cyane. Aha ugabuma kuri gice. Haba magurutse. Tukaba tugiye. Bantu b'Imana. Birakomeye vya bintu. Are tukaba tugiye muri VIP hejuru. Aha rero ni babandi bashaka kuganira ati umviriza ndakubwire iyi projet je mbona umenga ino credit ntiyarikenewe zokoresha yani ndashira muri ya max hari arabibona. Abari ibintu bikomeye cyane ariko vyongeye nkaba nkunze hano hantu ukaba ucubona neza na neza viri direct ku mazi. Wow. Aha uca wicara uku ukabwira umuntu ati umviriza ndobera ikuye hajya zana ikiri fresh. Wow. Ni kuyindi poem idasanzwe. Ipoem yera kumana natwe turi muri kino kibanza. Uwifuza kugira reservation canke ashobore gusaba kuza haba muri SUNSTONE canke nawe yifuza gukora umunsi mukuru ngaha bigenda gute? Ntibigoye. Uja kuri site yacu SUNSTONE Beach uba uronse ama information yose ushobora kuduhamagarako. Cyane. Wow. Naho nyene. Ndababwira rero ubu n'ubwogero hano.
Yego, ndashobora guca ndabashikana ngaha naho murabe hari plage yacu. Yego. Mwarashize ko n'ikiraro. Urabibona. Ikiraro gihuza abariko baroga bari ku nkengera n'abandi bari ngaha nyene. Iyo mvira nk'umwara muraba ariko kubita du plonge papillon ukagumubwira ati very good. Wakuri ahandi. Ibintu birakomeye bwana excellent. Karibu. Ego. Aha rero wow, turasubiye ku yindi plage. Ndabibona. Aha rero tugiye indi plage. Tugiye aha turacyari muri Mawimbi Beach. Mawimbi Beach. Aha rero tugiye tubereke beach ingene imeze rero. Umusenyi mwiza, umeze fresh sana. Gumana natwe. Kwa kundi ahandi ndakubwira ko byamaze komera. Byamaze kuzana iyi poem idasanzwe. Mbega ikibanza. Ibintu bisa neza. Urabibona. Aha rero ni hamwe nababwira abantu bashobora kuba basanzwe bari hano canke baje bava SUNSTONE BEACH bakagirira ya activity ngaha. Izi nizo zimwe muri za bato rero nariko ndababwira ifise. Abantu rero baba basanzwe bari ngaha canke baba baje bava SUNSTONE BEACH baca baza hano bagaca bagirira ya activity ngaha. Wow. Ndakubwira ko ushobora kuva i Bujumbura muntu w'Imana ugashika mu ntara y'Urubonge uciye mu mazi vo maritime irakora neza cyane neza cyane aba service yose barata irakunda gose iyi acha ndakubwira nti oh la la oh my god ibintu ni Yolanda nuko tuba duse n'abasozera wakurikiye kino kiganiro ataraza Mawimbi mumubwira iki umuntu ataraza kurara SUNSTONE mumubwira iki hama nakaye kamo wowe usanzwe uri n'ugwaruka utera urundi gwaruka na cyane ko dusanzwe dufise ugwaruka rumwe ivyakazi bikigoye ariko namwe murabo ko muri kugwaruka muri kukiva nakaye kajambo mubwira urundi gwaruka mbo mpereye ku bataraza ngo bashike hano babone bino bibanza by'iratiro ndabahaye karibu cyane turiteguye kubakira mu gweze ntangere. Wow. Yego cyane. Nimba atari banga ufise imyaka ingahe? Jewe ni banga. Nta muhungu yavuga imyaka ubu ari umwana avuga ati nukuri kose je by'akazi wapi ugasanga bamwe bakavuga ati aya mahera sino yakorera abandi nabo bakabona umenga iby'akazi nyene si ibintu vyihutirwa. Ubu umuntu abona ko gukora bitihutirwa umubwira iki we nk'ugwaruka ubona ko ubu aho ugeze uri umuntu ariko arakora ibikorwa byiza kandi ubona ko wizewe muri kino kibanza? Biragoye ndabizi ntibiba byoroshe muri iyo point urumva mu gihugu turimo ariko kandi urumva misose hama hari cizero ceje hazoza nukugumugerageza nukugumurondeza igihe kizoza nuko excellent ndagushimire sana ndakubwira yuko turacabana dutembera ino Mawimbi nkaba ndi kumwe n'umwe mu ba chef bo muri kino kibanza ndakubwira yuko byamaze kuzana iyi ni poem idasanzwe nakusalimia sana ni Umunyakenya natuwa jambo. Nashukuru sana. Can you introduce yourself? Kwa majina naitwa Simon Tipape Nakante. Tipape Nakante. Mimi ndio manager Mawimbi. Wow. Nafurahi kuwa Mawimbi. Unajisikiaje kukuona tumika hapa Burundi? Nafurahi kuwa Burundi. Yeah. Kama manager hapa Mawimbi. Wow. Kwa sababu nimeona ni mahali pazuri. Burundi ni nchi inayopendeza na pia iko na nafasi nzuri ya mambo ya tourism. Wow. Kwa hivyo nafurahia sana kukua Mawimbi na kukua Burundi. Hii fasi kama mtu mwenye hajafika hapa unaweza mwambia nini na tena nilikuwa nataka kuuliza mna services gani mnatumika siku ngapi kwa wiki? Tuambie. Kwa wageni wetu wanatoka Bujumbura. Ni kilomita 60 kutoka Bujumbura mpaka Mawimbi. Kwa muda mfupi ni saa moja utakuwa umefika Mawimbi. Na kulingana na services zenye tunapeana hapa Mawimbi, tuko na services ya vyakula na vinywaji. Tuko na services za bato. Nafikiri Mawimbi ndio iko na bato Burundi nzima ambayo inapeana hiyo services katika nchi hii ya Burundi. Na vyakula tuko na a la carte na pia tuko na buffet kwa wale wageni ambao ni wengi. Buffet. Na nikisema buffet ni buffet international. Buffet iko na standard ya hali ya juu. Wow. Kwa hivyo tuko na piscine. Wow.
ya watoto na tuko na pisini ya watoto na watu wazima. Kwa hivyo karibuni sana, karibu Mawimbi na nafurahi kuwa Mawimbi. Kutumikia Burundi bina faida gani? Kutumia Burundi naweza sema kuko na faida kwa sababu kuna uajira, kitu cha kwanza. Uajira iko kwa sababu ukiona wale watumishi tunatumia hapa, kuna hiyo job create job opportunity kwa wafanyakazi wote ambao tunatumika nao hapa Burundi. Wewe kama Mkenya kutumika hapa, faida. Unaona kama pako faida? Faida ipo kwa sababu faida ipo, hakuna mahali unaweza sema unaenda kufanya kazi ambayo hakuna faida. Kwa hivyo mimi nikiwa kama Jerao Mawimbi nasikia niko na hiyo nafasi ya kutumika hapa na pia niko na faida. Kuwa hapa. Nikushukuru sana. Karibu sana. Huyu ni Simon, ingine jina sikumbuki, ni jina Tipapea. Tipape. Yes. Rudia mara 3 Tipape. Wewe ni wanaitaje? Wanani? Wewe ni Mkikuyu? Oya. Ya makabila tumo. Nuko reka tubashimire wewe mwese mwahevye murimwo murabana natwe, ariko sinovagaha ntashime mwe vyimva mu mutima. Patron wa kino kibanza Madame Aliette, Imana iguhezagire, uri mu bantu bake bashobora kwemera yuko ivyiza vy'igihugu bavyerekana n'abandi bakabimenya bakabisangiza abandi kwa kuri ahandi. Ndabashimiye cyane rero muvyeyi, ariko sinovagaha kandi ntashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya murabana natwe muraraba kino kiganiro. Shimire na wewe uzoza uje kuraba yuko ivyo navuze nta kubesha, kandi ndabizi ko nawe uzoshimira kuko naguhaye irindi banga yo kugira ngo dushobore kubaho neza kwa kuri ahandi. Ndabaye kuri mikro yari jewe nyene juste gale reka je mvumoresha ke bla manchoni bla bien de camera mwitu musaza ndabura ati bye bye cha la vista ula ushilo hushla none.